Ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo kudukurikira kaze muri ano makuru mu Kirundi tuhera kuri zimwe mu ngingo nkuru ziyagize. Ishirahamwe Izere ntiwihebure riharanira agateka ka muntu risaba ko abamenyesha makuru Sandra Muhoza na Kenny Claude Nduwimana borekugwa cyo kimwe n'abandi barundi bafunzwe hatisunzwe amategeko, maze ngo umushikiza manza kizigenza wa Republika aherutse kugenwa akora ibishoboka vyose kugira abandanye gushira mu ngiro irekugwa ry'abafungwa hisunzwe ingingo y'umukuru w'igihugu. Turabasangiza muri ano makuru intahe y'umwe mu gwaruka rugendana umugera wa sida aza kutuyagira ingene yashitse ku ntambwe yo kutikumira naho bwa mbere ngo bitari vyoroshe. Muca mubikurikira mukanya mwidonido ryano makuru. Ndasubiye kubaramutsa. Ishirahamwe Izere ntiwihebure riharanira agateka kazina muntu risaba umushikiriza manza kizigenza wa Republika aherutse kugenwa muri ayo mabanga gukora ibishoboka vyose kugira abandanye gushira mu ngiro irekugwa ry'abafungwa hisunzwe ingingo y'umukuru w'igihugu yo kugabanya abapfungiwe mu mabohero. François Xavier Ndaruzaniye arongoye iryo shirahamwe aranasaba kandi ko abamenyesha makuru Sandra Muhoza na Kenny Claude Nduwimana borekugwa. Mu Burundi twafise ikibazo cyuko abantu bapfunzwe ari benshi, ugasanga abari bateguriwe gufungwa muri ivyo bibanza n'abahari biratandukanye cyane. Rero tugasaba yuko mushikiriza manza kizigenza wa Republika aheruka kugenwa n'umukuru w'igihugu yokora ibishoboka byose kugira ngo abandanye kampanya yari yatangujwe n'umukuru w'igihugu ku gerekezo rya 14 Munyonyo umwaka wa 2024 Muramvya, aho yari yatanguye kampanya yo kurekura abanyororo. Twarabonye ko mu nyuma byarahagaze, rero tugasaba yuko umushikiriza manza kizigenza wa Republika yoheza uno munsi agaheza kabandanya ico gikorwa. Ikindi naco nuko dufise abantu benshi bamaze kutwitura bari mu mpimba cyane aba wasanga basavye amadeni mu microfinance, gasanga baci bapfungwa mu bisanzwe ibijanye na gusaba amadeni mu microfinance cyangwa mu mabanki ni affaire civile, mugabo uri kwaraba babihinduye penale, rero benshi barapfunzwe. Hariho nk'umwe aheruka kutwitura Gervais Ntirampeba yarongoye microfinance twikangura, yari president wa conseil d'administration. Uri kwaraba ukuntu yabidusigurira urabona yuko berbe ntaco yari bwakore cyo tuma apfungwa, mugabo no munsi aryamye mu mpimba, kandi byaragaragara yuko berbe bari ko barakorana kugira ngo iyi microfinance twikangure ibanda ikora. Ikindi naco twashaka dushikirize nico gusaba umukuru w'igihugu mushikiza manza kizigenza wa Republika kugira batezurire umenyesha makuru Sandra Muhoza na Kenny Claude Nduwimana, kuko mu manama tujamwo haba ngaha haba i Geneve twabajije ico kibazo c'abagiye ba journaliste. Rero tugasaba yuko bo kwiga dossier zabo n'ukuri bagatezurirwa, kuko igihe bamazeyo kiragaragara yuko ari igihe kirengeje uganije n'ivyo twumvise by'abapfunzi. Umuntu agendana umugera wa sida iyo hakurikiza impanuro za muganga arabaho neza nk'abandi, ahubwo agashobora gukora n'ivyo bamwe badashoboye, bivugwa na Siriake Nzeyimana, umwe mu gwaruka rugendana umugera wa sida akaba afise imyaka 28. Avuga ko mu minsi ya mbere akimenya ko agwaye vyamugoye kwakira, ariko mu nyuma afatiye ku kungene yaba muri babiri ba mbere mu myimenyerezo yo kwinonora imitsi vyamuteye kubona ko adakwiye kwikumira. N'inkuru tubaza Honera Muco. Baze kubimenya
umwaka w'indwi n'umunani nararize amarira menshi gose. Siriya Kenzeyimana numwe mu gwaruka agendana umugera wa sida akaba afise imyaka 28 uwo yavukiye muri Ntega mu ntara ya Kirundo ya kera avuga ko yamenye ko afise umugera wa sida ku myaka 14 yiga mu mwaka w'indwi ngico gihe byaramunaniye kwakira ngaho byatumye atangura kuronka amanota mabi bitewe nuko yibaza ibibazo byinshi akabura inyishu mu gihe ari we yavukanye umugera mu